gusozera kino kiganiro muratubwiye ibintu bijanye n'amazina batwita harabusanga bitwa bambesha iminwe bangetse umugongo bangenda banyikwa bakarabagega n'amazina menshi usanga sinzikiyona n'abantu haco nzovamwe ko baba bahari sinzi none amazina nayo afatiye kuki canke aza kuza guhurira hehe canke ni twaba tuvuga yuko ayo mazina mu kuyabita aba ari nk'ikintu batuye baremye ku buryo azokurikirana abo bana ego ayo mazina navuze ngo arakurikirana ngo yo ngo iryo zina narizi kuba maraya cyangwa umwe nigeze kubaza izina mwe yabaze twari ko tuvugana barabagenzi numva bahamagaye umuntu ngo wetse uwena ngo tubona n'izina ry'igisigo hari ubundi ngo Charlene ngo Queen abantu bagato ngayo mazina simbuza ngo amazina babise ngo ni mabi ariko hari amazina abantu usanga bita abantu ayo mazina akurikirana ariko Queen n'umwamikazi Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Wahisemo neza nshuti mukunzi wahisemo gukurikana ibiganiro kuri Tarisisi Hope Ministry TV nibisanzwe ni Prote turakingiwe kuri mikro agarutse mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana ikiganiro nk'uko bisanzwe muziko twama dutumira abatumira bagiye batandukanye ku mukuru uyu munsi tukaba atugiriwe ubuntu n'Imana nk'uko mwakiriye ubushize n'umukozi w'Imana yatwigishije inyigisho zitari nke atwereka ibintu bine umuntu yokora kugira ngo ashobore kwiteza imbere mwarabikurikiranye mu kiganiro cy'ubushize tugira ubuntu n'Imana gusubira kumakira mu kiganiro cy'uno munsi ni Prophète Aimable tubaramutse amahoro y'Imana tubaye n'ikaze ndabaramukije cyane nzira ko muguwe neza tuguwe neza muri Yesu kuva umunsi muvuye hano urugendo rwagenze neza mwashitse amahoro rwagenze neza twashitse amahoro kandi mugarutse ayandi murakoze kongera kwitaba ubutumire bwacu nk'uko mwari mwabidusezeraniye turabashimiye natwe ko mutwakiye asante sana nuko uce mugira ko mufate kano kajyo mugakoreshe mu gusangiza ijambo ry'Imana abariko baradukurikirana akakanyanirwanyo ndaramukije cyane abariko baradukurikirana mwese ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu ufata akanya gato tugiye kumarana nawe ndizeye ko uza guhungukira byinshi ndakunda kubwira abantu ati hari ibintu byinshi dukurikirana atakamaro bitumarira ariko ibintu bitumarira akamaro bikatunanira kubikurikirana nagomba ngusabe umwanya muto ubane nanje muri aka kanya ndizeye ko uyu mwanya uzobufashe utaza kukubera ipfa gusa muko dutangura nagomba dutangure dusenge Imana Mana nziza Mana ushobora byose ndakweretse uyu mwene data ariko adukurikirana reka Mana umugirire neza kandi umuhezagire aka kanya ni isaha ibyo ngiye kuvuga Mana je sinoshobora kwimutahuza ariko wewe umubemwe kugira ngo uyu mutahuze aka kanya ni isaha nirukanye mwe mumbi cyanye ikintu cyose kitakuvako ariko ndavuze ngo ubushobozi bwawe bugaragare kuri ko aratwumviriza ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo amena hama ndabaramukije kandi mu izina rya Yesu muko tuja mu ijambo nyamukuru ryatumye tuza hano twagomba dusangira ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo 4 ku murongo wa mbere 4 ku murongo wa mbere haravuga ngo Yesu ageragezwa na Satani Yesu ageragezwa na Satani imba Yesu yarageragejwe na Satani nagomba kano kantu mukumve neza imba Satani yaragerageje Yesu sinyekeranya ko twebwe abana b'abantu tudashobora kugeragezwa na Satani my God aka kantu ndagasubiramo neza imba Satani yarafashe umwanya aragenda guhiga Yesu amugerageza sishobora gukekeranya yuko natwe abana b'abantu Shetani atareka kutugerageza mbere bisobanurwa twebwe turoroshe cyane kugeragezwa na Satani ku murongo wa mbere avuga ngo buno Yesu aduganwa na mwe mu bugaragwa ngo ageragezwe umugwanizi amaze imisi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje abona gusonza umugeragezi aza kuri we ati ni wabura umwana w'Imana gira ya mabuye acike imitsima
aramwishyura ati byanditswe ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Shalom shalom. Uramanuka ugera ku murongo wa 10. Ku murongo wa 10 havuga ngo buno Yesu aramubwira ati mvako Satani, kuko byanditswe ngo uhoraho Imana yawe aba ariyo usenga kandi aba ariyo usaba yonyene. Amena. Sema amena. Hano hantu Yesu yarahagaze neza, amagambo Shetani yagendera abwira Yesu, maze Yesu yarahagaze neza aravuga ngo vyongeye haranditswe ngo. Ndagomba aka kanya message ndagomba tuvugane mwiri jambo niri. Turageragezwa n'ibitandukanye, ariko muri uko kugeragezwa n'ibitandukanye mbega duhagarara gute kugira ngo tubineshe? Mbega duhagarara gute kugira ngo ivyo biriko biratugerageza tubineshe? Biragusaba kugira ijambo muri wewe apana kuba ubaye hatajambo ufise. Maze Yesu kugira ngo aneshe Satani yakoresheje ijambo. Aka kanya ni isaha ndagomba muri wewe uzurafata umwanya usoma ijambo. Abantu benshi bagenda kuraba za Facebook, bagenda kuraba za YouTube, mugabo muvyo bagenda kuraba muri ivyo na nyigisho zirimwo bagenda kuraba ibintu bitagira kamaro. Ndagomba ufata umwanya. Oh Yesu we, ufata umwanya maze wewe ugira ijambo muri wewe. Abantu benshi na jambo bagikunda, ariko nagomba ufata kanya muri wewe habi jambo, muri wewe habi jambo. Ijambo ni warigira Satani naho azoguca. Aha hantu Yesu yanesheje Satani kubwo Yesu yarafite ijambo muri we. Urashaka kuvuga ngo shalom ahantu hose uri, praise God. Urashaka kuba uvuga ati shalom shalom. Yesu kugira ngo aneshe Satani yarafise ijambo muri we. Aka kanya ni isaha rero ijambo nkuzaniye muri wewe. Hari ibintu twagomba tuyage bishika kuri bitatu Satani atuzanako vy'akaronda mu miryango yacu yo twakomotse. Navuze ngo Satani ashaka kukugerageza kugira ngo wewe ubeho mu buzima butarubyi wawe. Ndinjire mu ijambo no mu kiganiro kinzanye uyu munsi. Ni kuvuga iki? Ndakuzaniye ibintu bitatu, ni wabibona muri wewe uzocumenya ko akaronda kabi wanyu kaguteye. Tuzamura ibiganza byacu uri hose urashaka ati amena. Haleluya. Ndizeye ko hezagirwa. Hari ibintu bitatu nkuzaniye biranga ko wewe akaronda ko mu miryango iwanyu kaguteye. Hari ubuzima tubamwo butarubyi wacu, ugasanga tugenda dusegerereza, ugasanga tubayeho mu buzima bubi cyane. Ubwo buzima tubayeho si ubwacu, ahubwo naho twakomotse nabo twakomotse ko. Ni kuvuga ko karonda karatwadatse karadutera ca tuba muri bwa buzima twisanze atarubyi wacu. Hari ibintu rero bitatu twagomba tuyage biranga umuntu yatewe na karonda. Akaronda ni giki? Ni kuvuga hari imiryango tuvamwo, tuba twarakomotse ko. Iyo miryango yetu yivuyemwe, ni kuvuga izo mwembu mbizi wabo. Ni kuvuga ako karonda karanzana. Nk'akarorero ndashobora kubana na papa wanje ambyara yarazanye abagore babiri, hanyuma nanje ka karonda kakafata nkazana abagore babiri. Akandi karore ndashaka kuvuga atari gihe ushaka kuba abiwanya tamodoka baguze cyangwa taninzu bubatse mu gisagara ca Bujumbura, bagumye ruguri wanyu muri interieur, ariko we nuburi mu gisagara haguma hazi ibintu bituma usubira inyuma kugira ngo kakaronda kagusubiza iwanyu, kuko abiwanyu bagumye ruguru. My God, abiwanyu bagumye ruguru. Ariko akakanya ndagomba ndakubwira ibintu bitatu biranga umuntu yatewe na karonda. Rero akaronda ni kabi cyane, ariko nagomba mvuga ngo akakanya ndagomba dufate umwanya wabe dusenga kugira ngo ako karonda kakuve ko mu izina rya Yesu. Ikintu cya mbere kiranga umuntu ko yatewe na karonda, amaraso tukomokamo. Shalom. Amaraso dukomokamo. Burya ahajewe mu mbona hafise amaraso ku muvyeyi wanje nakomotsemo. Ni kuvuga amaraso, ni kuvuga amaraso yanje abafise ahantu akomoka, nawe amaraso yawe abafise ahantu akomoka. Rero amaraso mvamwo
afise ahantu akomoka. Aya maraso ni kuvuga arankurikirana bivanye n'uwo yakomotsemo n'ivyo yarimwo n'ivyo yakora. Vya bintu rero biturutse n'amaraso nkomokamwo, ayo maraso arankurikirana. Ikintu ca mbere, amaraso arakurikirana. Amaraso arakurikirana, ugasanga muri wewe kubera amaraso yaho ukomoka. Mu izina rya Yesu ndaza kwatura kugira ngo imba ukomoka mu maraso y'abantu ataho bageze, nawe ube mu muryango w'abantu bafise aho bagera. IT prayer ndatuye ibyo batageze kabi wanyu kubera amaraso yaho ukomoka, wewe uzuhagere mu izina rya Yesu. Imba batubatse inzu, wewe uzuyubake. Imba bara abantu banywa inzoga cyangwa ari abantu b'abasambanyi, wewe nuzunywa inzoga, wewe nuzosambane kubera ya maraso yagukurikiranye mu izina rya Yesu. Ndatuye aya maraso yaho ukomoka, wewe nagukore ko mu izina rya Yesu. Amaraso rero arakurikirana yaho dukomoka. Iki ni ikintu ca mbere, amaraso arakurikirana. Aha mubona jiwe nga fise amaraso y'umuvyeyi wanje nkomokako, nawe ufise amaraso y'umuvyeyi wawe ukomokako. Rero ya maraso arakurikirana. Neratuye imba wavuye mu maraso y'abantu ataho bagera, no musi wewe ayo maraso ndayagukuyemwe mu izina rya Yesu, ugire hugera kuko nukiri muri ya maraso. Ico ni ikintu ca mbere. Ica kabiri, amazina batwita. Aya mazina batwita, ndanabwira umuntu eka aranyumviriza hano, uzohore witwa amazina umwana wawe ufise impamvu rimwise, kuko hari amazina bakwita. Ayo mazina rero arakurikirana. Abarundi bavuze ngo izina ni ryo muntu. Burya amazina bita abantu, aya mazina batwita, aya mazina arakurikirana my friend. Aya mazina batwita, aya mazina aradukurikirana. Hari amazina uzamanga bakamwe n'ubusa, ngo naho nzogera, banyabenda, amazina nyene adasanzwe. Aya amazina sekambabaye my God. Aya mazina batwita, aya mazina aradukurikirana. Ugasanga tubayeho nabe mu buzima bubi kubera izina banyise. Imba barakwise izina ataho rigera, uyu munsi ndatuye mu izina rya Yesu urahagera mu izina rya Yesu. Iryo zina bakwise uyu munsi ndariforomase mu izina rya Yesu. Imba ataho wageze uhagere mu izina rya Yesu. Rero amazina batwita, aya mazina aradukurikirana. Nababwiye ngo abarundi baci umugani ngo izina ni ryo muntu. Mu yandi majambo, aya mazina batwita aratwomera akadukurikirana. Nababwiye icya mbere na maraso, icya kabiri na amazina batwise. Aya mazina rero aradukurikirana. Icya gatatu, amajambo batwatuyeko. Amajambo batwatuyeko, my God. Amajambo batwatuyeko, bashavuga ngo urazopfuko, urazopfa wangara. Mbere kera aho barafata abantu bakabashira ku bitaro kunaro bakabereka ngo igihugu isi my God. Ni kuvuga wewe uguma wangara, ugumubaho mu buzima nyene bwo kuzunguruka kubera ivyo bakwatuyeko. Ibyo bakwatuyeko ni kuvuga ibyo amajambo bakwatuyeko aragira icyakora bigatuma ubaho nabi. Imbabara Yesu ugira icishikako mu izina rya Yesu. Aya mazina batwaturako, aya majambo batwaturakaya ni kuvuga aradukurikirana. Bibiliya muyibuke ivuga ngo icyo muzokwatura mwizeye mu izina ryanje nzogikora. Bene data mugabe, aya mazina batwaturako, aya majambo batwaturako, aya majambo arakurikirana. Amajambo batwaturako arakurikirana. Rero nagomba mbabwira iki kintu, imba barakwatuye ijambo atawuzogera, ati nacu zimarira, ati nacu zoshikako, ati nacu zogerako, uyu munsi ndatuye mu izina rya Yesu ugira icyo ugezeko mu izina rya Yesu. Nagomba nongeko niki kintu kigufashe, nikindi gituma ataho tugera ni naho dukomoka. Aho dukomoka, akarere dukomokako, canke uko novuga ngo ubutaka tuvamwo. Ugasanga je mva ahantu mwako karere kugira ngo nje kugura isabune ndinda kuja ku kilometero
ahantu mvuka nta sabune nohagurira canke isukari. Ni kuvuga rero aya mazina ahantu tuva akataka tuvamwo ugasanga ako gataka nanzu bubaka n'abantu bataho bashika, aho hantu dukomoka ugasanga n'ahantu bagera, aho hantu tuvuga ugasanga nabwo bigeze bubaka inzu, nabwo bigeze bubaka ikiriya na kiriya cyangwa naho bigeze bashika. Rero ahantu dukomoka ni kuvuga ahantu dukomoka haradukurikirana. Ni kuvuga rero muri aka kanya nisunze aho ukomoka, nisunze aho uva, mu izina rya Yesu ndatuye ibyo byose bakoze bisunze aho ukomoka, bisunze aho uva, ibyo ndavyatuye ntihagire icyo bigukorako mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Nibyo bintu bitatu twagomba tuyage bivuga ngo akaronda kabi wacu aho dukomoka. Murakoze cyane kwa ariko barankurikirana. Yari Aimable Fiserezo Prophet. Yesu abahezagire cyane. Mubarikiwe sana. Mubarikiwe sana. Amen. Tubashimire mukozi w'Imana kuri iri jambo ryiza mudushikirije. Maneswe zo mwakuye. Amen. Amen. Ariko kandi mudukundiye tumva twogaruka kibazo kimwe gusa canke bibiri, hanyuma tuce tubareka musega inzira amavuta, kuko tuzi ko mu bisandi mabanga menshi mujejwe mugomba kuja kurangura. Muratubwiye ku kintu kijanye n'amaraso. Amaraso, umuntu aba afise amaraso akomokamwo, afise havuka, kandi umwana we mu kuvuka ivyo vy'amaraso nta nivyo abazi wanashima. Aya maraso akurikirana umuntu nka Karonda, ugerageje gusigura neza n'amaraso ameze gute, kuko turashobora kubona hari abantu bafise bavutse mu maraso dufate imiryango itunze ariko nabo bakisanga barakenye. Ayo maraso ntaco yarakoze kuri bo. Ayo maraso naco yarakoze kuri bo. Ayo maraso naco yarakoze kuri bo, kuko amaraso ni ikintu gikomeye, amaraso ni ikintu kidasanzwe, amaraso ni ikintu gihambaye. Amaraso naho dukomoka nabivuze neza. Turashobora kuba dukomoka mu miryango ataho bageze, turashobora kuba dukomoka mu miryango bafise aho bageze. Rero amaraso aratandukanye bivanye naho tuhakomotse. Rero uvuze ngo mbega bajya abantu usanga barakomotse ahantu batunze mbwa bakisanga bakeye, mbega ayo maraso naca yabakozeko. Iyo ni daimoni yabasize mu bundi bugaragwa batari bakwiye kubamwe, kuko bari barahezage bavukira mu maraso bafise icyo bagezeko. Mugabo kuko idayimoni yabakubise bisanga mu bukene, kandi ivyo bibaho. Hari abantu usanga barakomotse mu miryango bafise aho bageze, mugabo bo bakiroturuva bari mu bukene. Rero baba barisanze cyangwa Satani aba yarabasize mu bundi bugaragwa, kandi ubwo bugaragwa ubwo bari baravukiyemo mu maraso yabo, ahubwo bisanze ahantu batari mu kibanza cyabo kubera amaraso yabo. Si yari yo bukene, ni yari ubukene amaraso. Bisanze mu bundi bugaragwa butari ubw'iwabo. Ego bibona ko ashobora kuba ari Satani kumbure yakwepesheje ujya mugisha umurage amaraso bavukiyemo. Niyo mpamvu dukwiye kuba maso cyane nko kuvuze. Niyo mpamvu dukwiye kuba maso cyane. Satani aradushangira ubuzima. Niyo mpamvu mvugiye abantu ati gusenga bifise ikimazi no kwama urondera Imana bifise ikimazi, kuko biratuma wewe uyisanga mu kibanza wari ukwiye kubamwo wewe. Okay, sante sana. Gusozera kino kiganiro muratubwiye ibintu bijanye n'amazina batwita. Harabusanga bitwa bambesha iminwe, bangetse umugongo, bangenda banyikwa, bakarabagega, n'amazina menshi usanga sinzikirana n'abantu haco nzovamwe ko baba bahari. Sinzi none amazina nayo afatiye kuki canke aza kuza guhurira hehe? Canke ni twaba tuvuga yuko ayo mazina mu kuyabita aba ari nk'ikintu batuye baremye ku buryo azokurikirana abo bana. Ego ayo mazina navuze ngo arakurikirana. Ayo mazina arakurikirana. Niyo mpamvu nabwiye abana ati amazina muza muri tabana mumanze muyasuzume. Mumanze muyasuzume. Ayo mazina ni hari amazina usanga y'abasuma, hari amazina usanga y'abasambanyi, hari amazina usanga ari y'abantu nyene batagira discipline. Ni kuvuga rero ayo mazina muza muri tabanu, aya mazina aromera. Sinze umuntu umwe nigeze kubiya ngo inakayituko acambwira ngo yo ngo iryo zina ndarizi kuba maraya. Umuntu umwe nigeze kubaza izina
mwe yabaze twari ko tuvugana barabagenzi numva bahamagaye umuntu ngo wetse uwena ngo tubona n'izina ry'igisigo hari ubundi ngo Charlene ngo Queen abantu bagato ngayo mazina simbuza ngo amazina babise ngo ni mabi ariko hari amazina abantu usanga bita abantu ayo mazina akurikirana ariko Queen n'umwamikazi yes Queen n'umwamikazi niko gisobanuka okay mugabo urumva kimwe abaye maso uyo mukobwa ashaka ku mwamikazi ni bimwe bavuga ko umujyambwa bumwe ugasanga tukishije umujyango ariko nyine cibaro yigeze gutura kino gihe yavuze ngo umujyambwa abumwe akaca yitukisha ahubwo ukantu agobona akavuge ko neza okay. hari akantu usanga abantu mu societe kakora n'umuntu umwe cyangwa muri famille gakora umuntu umwe mugabo usanga bagafatiye famille yose ariko nagoma mvuga iki umujyamwa nkuko umuhisi yagiye yavuze abumwe yitukisha kuko hari umuntu yitwa Queen yoba yavyitwayemo neza bikarangira abaye umwamikazi cyane gose n'uwundi yiswe Queen yitwara nabi bituma tukisha umuntu wese bavuze ngo Queen ni ijyabamaraya ngoyo Queen arajya abahungu atari sana tutabare mana nuko umukozi w'Imana ivyo kubandanya mutubwira ni byinshi ariko umwanya wahariwe kino kiganiro ndabona ko wageze ku musozo munkundire ndubashimire nanje ndabashimiye cyane ego nizere ko nk'ikindi gihe tuzokongera tukabikora ko mukazo kugira ngo muganirire ubwoko bw'Imana amajambo y'Imana na cyane kubona ko Imana yatekeye muri mwebwe byinshi nukuri nzovyitaba kuko Yesu yavuze ngo ico nabahaye nzokibabaza birijamo nogera natuye ku bantu ico bahawe n'Imana mu gihe batari ko baragikoresha hari umunsi umwe bazokibazwa kabisa ano munsi nk'umuntu agukeneye kugira ngo witabire gikorane yateguye canke umuntu yoba akeneye umubonano ngo muganire mwibanga mu impanuro canke mu musengere yo baronka gute yo turonka ku numero za telefone ni 68 537 935 68 537 amajana 935 izo nimero zacu yego murakoze namwe turabashimiye nuko nshuti namwe bakunze muri kumara kurikirana ibiganiro bica kuri Trasis Hope Ministry TV kiganiro cy'ijambo ry'Imana cyo kuri no munsi nano kirangiriye ariko ibindi biganiro bandanye gumane natwe uturakora subscribe yikore ukibona video ino ya kino kiganiro kirungikire benshi kugira ngo nabo bafashwe n'ino nyigisho idasanzwe umukozi w'Imana yaje kudushikiriza nuko tuze dusubire mu kindi kiganiro kuzokurikira kuri micro mari kumwe na Prote turakingiwe nyuma ya kamera twari kumwe na Emmanuel Graphic umutumire wacu yari Prophet Aimable kaze mu kiganiro kizokurikira murazi neza yuko impera y'ikiganiro niyo ntango y'ikindi bye bye. Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.